je ndabisubiramwo mu baperezida bose bamaze kubaho muri Kongo mu perezida muzima amaze kuronka ni Tshisekedi yobora ababahenda ko ubu byaramaze kugaragara yuko bishingiye kunda aho gushingira kuri bimwe batubwira ngo abanyamurenge ngo amacakubiri gwiki sivyo ubundi zijya nini nguvu zabonetse ko ivyo batanguye bagwanira kubona hace haza abantu babidiriwa ngo AFC none AFC Colonel Nanga yabaye muri leta imyaka n'imyaka ashikaho atwara seni y'igihugu sivyo ubu munsi rero arahindukiye ko ari mu batumye ubwo bujagari bwose buba ubu munsi arahindukiye avuga ati ngwanira abanyamurenge ngo ngwanira M23 vuga ati tubanze tureke kugwana nta basirikare bafise bashobora kokipa Kongo yose aho bavuga ati turayifasha Kongo ni igihugu kinini si intara rega Kongo si intara bizo bavuga ngo intara ngo imwe bafashe intara imwe Kongo igizwe n'intara zingahe turabona cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine zise turabaye mwaramutse namwiriwe biravana naho umwe wese aherereye so my name is Ram Promoter behind the camera utarakora subscribe baranye bikora kugira ngo ibintu bigende neza muri bwa bumwe so nabagarukaniye kandi ni G-Doc umusasanguzi wanyu mumaze kumukunda muri benshi cyane kuko ibyo bakorera ibyo abaha tubona mu vyakira neza cyane tubibutsa kandi umuntu afite ashikiriza cyabiciyumviro cyabakukijanye n'uburyo hari nimero za WhatsApp ngaho hawa naka nimero ka Limikash reka tuge tumwakira bwana G-Doc karibu bro murahoze ko mikaze reka ndamutse abadukurikirana bari ku mpande zine z'isi cyane ndabahamagarira kandi kuza kuduterera ivyumviro wavuze baze kwandikira kuri WhatsApp ariko baze no kuja ku kiganiro kuri bagire commentaire kameme bazifise batazifise naho nyene ni sawa mugabo byiza bona jako bakavuga ati ibyo mwaduhaye turabishima kuko navyo bidutera intege mbere ko tuje mu kiganiro bwana G-Doc muri wa mugambi wo gukunda no gukundisha abandi gihugu President hari foto yo yagaragaye yikoreye umusaraba abo hakujya akanyero baraja ngaho bavuga yamuhe kubona dufise igihugu gifise indongozi zicisha bugufi wowe ubiha ubuhe buremere bon ubundi nta kibazo byari birimo ariko biza kuba ikibazo aruko uvuze ngo abo hakujya akanyaro hari gihe ba profita kandi nivyo ibihugu bibanye bikebana iyo babonye akantu kanaka barashobora kukurira ko ugasanga bariko baratuka indongozi z'igihugu ariko bari bakwiye kubimenya yuko ubisanzwe umurongozi w'igihugu n'umuntu yarakwiye kubahwa kugira commentaire canke kuvuga uko uvyumva ntasho byari bitwaye mugabo gutukana canke kugira ante nivyo biza kuba bibe ubundi rero kugira indongozi zicisha bugufi mu gihugu kanaka ni ibintu byari bisa akamaro gose cyane kuko na Yesu bwiwe ari umwana w'Imana yaricishije bugufi umwami w'abami kuba umwami w'abami wamengo navyo nyene birasanzwe kuko ba Mussolini barabayeho bigira abami b'abami ba Adolphe ba Napoleon harabami b'abami sont des empereurs mugabo Yesu umwami w'abami shirakati yavuye mu ijuru akicisha bugufi kikorera umusaraba cyemeraga kubitwa kugira ngo acungura abisi rero sinumva rero impamvu ukuntu umurongozi w'igihugu iyo yicishe bugufi akikorera umusaraba akagira akashira umusaraba ku bitugu kugira ngo yerekane ishusho ko niyo mahimbaza amana bari barimo muri Katolika igihe cyo kwibuka gupfa kwa Yesu Kristo kubambwa kwiwe baratunganya bakavuga ati murano mahimbaza amana
nakaze kwikorera umusaraba ashobora kuba ari patiri yawikoreye ashobora kuba ari umukorezi kanaka bawikoreje yawikoreye mugabo iyo agiye kuba umurongozi w'igihugu yikoreye umusaraba bikaba ikibazo aho no kuvuga yuko ikibazo si uwo musaraba ikibazo ni kuba barose cyo kuvuga ubundi ikibazo si uwo musaraba nta kibazo uteye wanashaka ejo uteranye ushire ku bitugu ejo ni kwipasi uteranye ushire ku bitugu uje mu ibarabara urabe ko hari ikibazo bitwaye abantu mugabo kuba bikoze umurongozi w'igihugu niho biza kuba ikibazo ubundi rero mu Burundi vraiment abarongozi b'igihugu cy'u Burundi ababanyi bazokwama batangaye kuko abarongozi b'igihugu cy'u Burundi nabantu mu mutima mu bwenge no mu mico yabo bama baciye bugufi bakamenya ukwifata ruto bakabana neza n'abantu rero kuba wabaye president ntibisigura ngo ntuzosubira mu isengero ntibisigura ngo ntuzosubira kwakira umubiri wa Kristo kuba katolika basangira ntibisigura yuko utazosubira kwambara ishapure ngo nuko wabaye president ntibisigura yuko utazosubira kubahiriza amasakaramentu ngo nuko guhabwa amasakaramentu batanga muri katolika ngo nuko wabaye president rero ivyo onye niko ndavuga ati hariho muri kahise ifoto ngo yigeze gutwenza umuperezida araho umubanyi yabonye Sebarundi umuhisi wari ko aratera agapira ku mutwe ari mu kibuga yambaye ibutura bazokwama bafise byinshi bibatwenza twebwe perezida abaho nk'undi mwene gihugu abaho aciye bugufi nk'umuntu w'abantu umuntu w'abene gihugu wa undi aja ku gatumba bagati aho n'umusi mukuru w'amakomine dukore umusangira bawita umusangira ibundi twose ibijumbu turye bakarya kajya mu bandi hagati mbebasha naho twotereka kagwa n'abene gihugu akicara kirira ntavuga ati mbebasha nje gukora agasiporo nje kuba ndatembera abene gihugu ivyo nta iwacu ivyo nta ngorane mu gihe abandi mu bindi bihugu usanga kubona president mon frère uzi ahantu kavuye akakera bavuga ngo ubonye president ngo ushukira amaso kubonye president gushukira amaso ibyo baduhenda kubera president nta hantu na hamwe wigera umukubita ijisho perezida bo mu myaka yahise baragara urumva nta bikorwa rusange nta hantu uzomubona mu bikorwa rusange nta nahantu uzomubona basi no kuri mariage y'umuntu ngo yitavye urubanza nta nahantu uzonamubona mu bene gihugu na hamwe tanto hari igihe mu myaka yeze hari igihe higeze kuba hama president babamesha usanga mu president rubumesha akashobora no kuza abanyagihugu bakazomubona ari uko aje n'indega aje kuba rigasura canke donc yabazi ibyakahise barabizi ukuntu byari bimeze mugabo umunsi perezida kaba yibereye mu bene gihugu yishishe bugufi aganira nabo mubigira ikibazo kubera iki kabisa je sinumva impamvu mubigira ikibazo abantu bo ngaho hakujya nabo nyene ntibari bakwiye kubigira ikibazo nibabona kibaye ikibazo naho bamenyane n'ivyabo hanyuma abarundi nabo bamenyane n'ivyabo kuko abarundi ntibategerezwa kubaho nk'abo hakujya akanyaru nabo nyene ntibategerezwa kubaho nk'abarundi neza cyane mba perezida wabo canke umurongozi wabo atahantu nahamwe yigera bamubene gihugu sinzi no gusenga kwajayo bose kurikirana ubuzima bwiwe bwa cane yavuze ko ariko kuvuga ko n'u Rwanda Imana irutinya rigeze kubona ryari naje urikora ngo burya ngo hahantu ngo n'Imana ngo usigaye hatinya gose cyane iki gihugu caje ngo n'Imana iragitinya iracuba aho kuba byarahindukiye aho kuba bene gihugu bubaha Imana birahindukira Imana bariyo yubaha bene gihugu ikibazo bya byose imisi yose y'umuntu yishize hejuru yamagira iherezo ribi no muri Bibiliya biranditswe wicisha bugufa zoduzwa wicisha hejuru nawe amanudu niko bimeze kuko burya hajya ivoka naho yoba mu gasongero naho yoba hariya kwiba bijyanyuma ry'igiti impera n'impera ukirakoroka kabisa kuko iragira igihe cayo ireze irahiye naho batazonayimanura yonyene izikorora hasi niko bimeze okay reka twinjire mu kiganiro rero bwana G-Doc ariko imbere ko twinjira mu kiganiro twagomba tubwira abantu ko amazi ya Story Water Story Tangawizi hamwe n'amavuta yitwa Family Care Lotion birahari ku bwanyu
ubandanye mu bihurumbira tuze turisiga tunywa amazi hanyuma tukeneye no kunezerwa tunywa gastori tangawizi ibyo byose ni sawa tubibutsa ko izi ni produit zikora na bene wacu b'abarundi nta mpamvu nimwe ko tutobashigikira so reka ngene ni kibazo ca mbere ego abandi wo bahanura iki mu kwitegurira kubana n'ibihugu bibiri by'abansi bacu aribo u Rwanda na Republika ya Kivu bo ico nzi nuko n'indongozi z'igihugu cy'u Burundi zamaze riko ziravuga ati abarundi n'abanyamahoro babana n'abantu bose kandi babana neza nta muntu basomborotsa nta muntu basotora atari waje kubavuruga atari waje kubinjirira mbere niyo bavuruze baravuga ati oya hako tuguma dukorogana hako tuguma duterana ikidashika reka tugana imipaka twe twibereye amahoro reke kuza aho tugora urumva twe ntituzoza aho gusondera wewe ba mu by'iwawe naho tube mu by'iwawe mu by'iwacu mugabo kuzibira umupaka ugasanga n'umupaka abantu baragomba kuwurengana kusimba ku nguvu kugira ngo bagaruke kuba bariko barakorogana bo abarundi rero abategetsi b'abarundi abarongozi b'Uburundi barakunda kuvuga ati abarundi igihugu cy'u Burundi ni kinyamahoro ebye tuyivuna uje kutuvogera canke kutwononera kabisa kuko twamaturikanuye iyo ukurikirana amajambo agenda avugwa n'indongozi z'u Burundi zimwe urabona ucubona neza aho igihugu kiba gihagaze canke umubano w'igihugu n'ibindi bihugu bibanye aho ubuhagaze ariko rero hari akantu cishijemo ngo kubana ngo n'ibihugu bibiri ngo igihugu cy'u Rwanda ngo n'igihugu ngo ca Republika ngo ya Kivu cyo gihugu ntikibaho ntikibaho kandi nikizigera kinabaho haveho bya bipfungu byaba abantu bahariya ngo ba Colonel Nanga abantu ngo ba Joseph Kabila abantu ngo ba M23 cyo gihugu ntikizigera kibaho kubera yuko Kongo ikabicikamo ibice yarashishemo ibice kera yabarashitsemo ibice kera hari izindi ntara zagiye zigomba kwigenga za Katanga n'ubu munsi naho ngo Kivu ngo ya ruguru ngo Kivu yepfo ejo wumve ngo Tanganyika ibyo byose byerekana igihugu kirimo abene gihugu badafise cyahe bataramenya icarico igihugu cyahe batagira akaranga mutima nagakeyi ko gukunda igihugu kabisa mu ijambo rimwe biza gusigura neza igihugu kirimo akajagari keshi hamuntu umwe ashobora kwigumura ejo mushaka ngo igihugu ngo intara yanje yikukire turetse rero nivyo ko bitanashoboka mu gihe tugezemwo ivyo bintu nivyo bigishoboka ivyo bintu nivyo bigishoboka kuko kwisi hamaze kuba impande zishika zibiri canke zitatu zikomeye bitandukanye no mu myaka iheze kuko Amerika Uburayi iyo bivuze ati aha tuhagabure kwaruko mugabo uwo munsi kubera yuko babizi yuko Uburusiya bushobora kwitambika bakavuga ati iki ntigipasa kavuga ati ibi ntibikunda Ubushinwa bushobora kuvuga ati ibi ntibikunda kandi nyene ntibikunde biriya ariya mantu zenya bashizeho ngo droit de veto ngo ibihugu ngo bitanu ngo bifise uburenganzira ngo bwo gutora ngo ikintu kigaca gihagarara bifise droit de veto Abanyamerika ni barihenze gose cyane Abanyaburayi barihenze gose cyane ko biriya bintu byawo nibo babishizeho babishizeho mugabo kubona Ubushinwa buriko buragira buriko buratera imbere ku rugero buriko Uburusiya bukaba buriko buratera imbere ubu nibindi bihugu biriko biratera imbere biriko biraduga birashaka kugira inguvu za Iran za ntuzenya za Korea ya ruguru Ubuhindi bwose ni inguvu rero zisha zitakara ku ruhande rw'Abanyamerika n'Abanyaburayi kabisa none Kivu ya ruguru Republika ico bo kwita Republika ya Kivu covuka gute
aha anyeza na Taiwan imaze imyaka n'imyaka kugeza umunsi ntiraba igihugu yiswa ko yikuye ku Bushinwa dohe hariho ahandi hantu rega nuko abantu bashuha n'ubugugu bwisha abantu bagashuha bakibagira yuko rega gufata intari imwe cyangwa gufata ikigwati kimwe cyangwa gufata igipimo kimwe c'ishamba ryo muri Kongo atana abantu babamwe ko bajya muri Kongo ahantu heshi ari ahantu heshi wumva ngo bafashe uduce nta nabantu batubamwe bafashe uduce nyene twaho bari biyimbira amabuye bafashe uduce ngo hagomba hace haba igihugu saho bikoregwa hariho abantu badesida kugira ngo iki kibi igihugu ariko ikimbabaza ku bantu babishuhamo nuko bibagira yuko Kivu naho yo kwigenga bajya abantu bahaba siho bo kumva babayeho neza shahe siho boronka amahoro kuko igituma bagwana suko baba muri Kongo ngo babaye muri Kivu ngo mushitwa Kivu ngo bazoca baronka amahoro igituma bagwana abeshi biva ku ndambi na politike mbi yabayobora abayobora atari kuvuga ngo ubutegetsi bw'Kinshasa abayobora ababahenda ko ubu byaramaze kugaragara yuko bishingiye kunda aho gushingira kuri bimwe batubwira ngo abanyamurenge ngo amacakubiri gwiki sivyo ubundi zijya nini nguvu zabonetse ko ivyo batanguye bagwanira kubona hace haza abantu babidiriwa ngo AFC none AFC Colonel Nanga yabaye muri leta imyaka n'imyaka ashikaho atwara seni y'igihugu sivyo ubu munsi rero arahindukiye ko ari mu batumye ubwo bujagari bwose buba ubu munsi arahindukiye avuga ati ngwanira abanyamurenge ngo ngwanira M23 oya suko bimeze ire politicien eje ashobora kuvuga ati inyungu zanje ndazisitseko bajya abanyamurenge cyangwa bajya abantu bitwa ko bariko baragwanirwa n'ubundi bizorangira barira kujya nyene barira kujya nyene basange ivyo bariko bitwa ngo bariko baragwanira atari byo bashitseko kumbe rero ivyo bagwanira ntivyari bihari ahubwo abari bapilota urugamba bariko bagwanira inyungu zabo rega abantu bari bakwiye kuba bafatana n'akarorero ku byakahize rega abantu benshi ikintu kibabaje kuri ino abantu ntibiga none Sudani ngaho hijya Sudani yacitsemo kabiri habaho Sudani y'Epfo ngo yikure kuri Sudani ya ruguru ngo kugira ngo utere imbere ngo ufise ngo inzahabu ngo ufise ngo igitoro cishi gutere none singabajya ntibaharugwa mu bakene ku isi n'ubu ntibakibayeho batunzwe n'imfashanyo ubo ntibari mu kajagari ntibari mu ntambara inyuma yo kugabura igihugu bakavuga ati twubu turigenze tugize Sudani y'Epfo ubu nawe nyene bariko baragwana muri iyo Sudani y'Epfo nyene kabisa iterambere ntari hari rero aba bene wacu b'abakongomani bare kugendera mu bifungu ngo reka ngo ejo ngo tugire ngo katanga iwacu ngo tuje dutera imbere ninde yakubwiye ko uzotera imbere kwanza iciyumviro cyo kuyigabura niwe wakizanye uwakizanya ashaka iki egwanza kwiyumvira ati uwakizanya ashaka iki umunyamerika cyangwa umunyabura yavuze ati Kivu tuyisature hanyuma tuyigira igihugu kugira ngo ducukure neza atacamira twironkera ibyo wacu atacamira ata muntu aturogoya ta ndongozi z'Kinshasa zitugora cyata abategetsi batugora twe dukora ibintu uko tuvyumva mu gihugu cy'uwacu tuzoba twishingiye ninde yakubwiye yuko wewe wa munyagihugu we uzokunguka imbere yuko umunyamerika yunguka ni he hari garanti yuko uzotegerezwa gutera imbere mu gihugu bita Kivu kabisa suko nta hantu na hamwe iyo garanti iri je ndabisubiramo mu baperezida bose bamaze kubaho muri Kongo mu perezida muzima amaze kuronka ni Tshisekedi
umunsi bagize amahirwe mabi akahava canke bakamwica abazungu bakamubicana badusigara bararogereta ubuzima bwose. Ndavuga ko ari umuperezida mwiza kubera niwe muperezida wenyene mu bamaze kuhaca amaze kugaragaza ideology yuko ashobora kuba afise akantu ko gukunda igihugu. Abandi bose batwara igihugu canke bahaca nk'abacangero canke nk'abavisit nk'ingenzi, reka tuvuge nk'ingenzi canke nk'abatumwa. Niwe muntu rero amaze nimba ashobora kuba amaze igihe nk'iki ashobora kuvuga ati duhangane n'abantu bose, duhangane n'iyi mihari tuyomore. Nuko arabizi ko imihari si bajya abahungu birabura ba M23. Imihari nabatumye M23 bibaho. Havuga ati abanyagihugu koresha ingufu zose, kunda igihugu, ja ku rugamba tugwanye umwase igihugu caratewe. Niwe mu perezida wenyene bafise bamaze kuronka. Nibamubura ndi hano ntazobura abazoba bariko barabweja mu myaka izoza, babweja nk'abahungu bo muri za Libya. Ngo mbe Kadafi ntiyogaruka birirwa baringinga umuhungu wabo ngo umuhungu we ngo agaruke ngo abatware, ngo baco batwara kumwe kwa ko mwamukuye ko mwamuteye intuze ko babahenze mukamujako n'amahiri n'amabombe musigara muri icuza bamuteye akagere. Kivu rero ntizigera ibaho ivyibagira. Republika ya Kivu ntizigera ibaho, nibipfungu by'abantu kandi ntibishoboka kabisa. Reka rero ndakubaza kandi kabazo ka kabiri. None bizogenda gute ko tubona ko ngira kiratsindwa? Kongo ntishobora gutsindwa. Yotsindwa gute? Ifise byose kugira itsinde. Ifise byose kugira itsinde. Ntishobora gutsindwa. None kinamba itsindwa nande? Itsindwa nande kwanza? Ko tubona M23 n'abantu bangaye. M23 n'abantu bangaye. Ubu nyene igihugu naho bokibahebera cyose. Naho bokibahebera cyose bakagifata cyose. Uravyumva? Naho uvuga ati tubanze tureke kugwana. Nta basirikare bafise bashobora kokipa Kongo yose aho bavuga ati turayifasha. Kongo ni igihugu kinini. Si intara. Rega Kongo si intara. Bizo bavuga ngo intara ngo imwe. Bafashe intara imwe. Kongo igizwe n'intara zingahe? Kongo ifise abasirikare, ifise ibigwanisho, ifise ubutunzi, ifise ubushobozi bwose. None M23 yotsinda Kongo gute? Ntibikunda. Birumvikana. Nico gituma ari kwifotoza ngo umunsi ngo twafashe ngo agace ngo kitwa naka. Agace kitwa naka uza kuraba sanga agace kitwa naka mbe hanganiki ugereranije na Kongo. Urafata emiliyeme y'igihugu hanyuma ngo urakomeye ngo wafashe ntuzenye. Ngo wafashe ngo igihugu ngo ugiye gutsinda. Ntibikunda. Byo ntibikunda. Rero nta ninguvu bafise. Shima tani nguvu bafise. Bo. Nta nguvu bafise kandi twabona Goma bukamuba icyakwira. Inguvu izo twe twita inguvu nuko tuba turiko turaraba inguvu tuba turiko turaba izi nguvu zo kuvuga ngo ngaha ngo batatse ngo urugamba ngo gwarese ngo gwaryoshe. Umuntu mwatakanye nyene hategezwa kubaho abapfa, hategezwa kubaho n'abatsinda aho hantu mwagwaniye. Mugabo igituma kugeza uwo munsi bataratsinda kuko iyo hakaba nk'akahise nko muri kahise bagifise inguvu baba bari Kinshasa. Kuvuga bagifise inguvu bagifise support yose ishoboka. Ubu bari Kinshasa. Isi nayo itaraba peritiribe. Abanyaburayi bakivuga ati okay ejo mu gitondo muvyukire Kinshasa. Bakaba bashitseyo. Iyo baba bagifise izo nguvu nk'izo za kahise ubu baba bari Kinshasa. Kinshasa kabisa. Mwigeze kubona mu misi nahera mu misi yanaheze haza abantu ngo habaye ngo hagira habe kudeta ngo bateye ngo ku Kirimba nto abantu babaje babigira ko bakorana na Amerika iki bakaza kumbe baje gutera we baza ngo uriko wakira abantu bazima ngo nabantu musanzwe mukorana mukopera kumbe baje gutera kugira batembagaze ubutegetsi. Nabonye ryari muri Kongo mbere baranegosye nyene na Amerika barabarekuye baritaye abo perezida arihweza havuga ati none nk'ibi bigugu Tshisekedi yarikomeje. Tshisekedi arihweza havuga ati nk'ibi bigugu urashobora kuza muri abagabo bangahe ngo muje gufata igihugu n'ibihumbi biriko biragwanira hariya mu buseruko
nta ntambwe biratera ubu mukaza muri bangahe muje muyigize abantu uzenya canke bari bazi kari cagitse kari ca Kongo ca bari bazi ko bikiri kumwe kwa kera ubu munsi rero Tshisekedi akaba yubatse igihugu yarubatse ariko arubaka n'igisirikare kizima burya urugamba rurakomeza abantu babareke Kongo inyuma y'imyaka nk'itanu bariko baruyubaka kuko bariko barabona ama strategy yose ashoboka y'urugamba nyuma y'imyaka nk'itanu tuzoba dufise Kongo y'ukuri rero Kongo nzima Kongo izi vyirimo abasirikare bavuga ngo don't ushika hano bagaca baduza amaboko baja muri M23 bareke bagende kugira ngo Kongo ishobore gusigarana abasirikare bazima liga bajya sibo abadafise abasekuru b'abanyarwanda bafise abase b'abanyarwanda hadafise base b'abanyarwanda bafise bashiki b'abanyarwanda je cyari kimwe bitwa infiltration no kuvuga yuko iyo uri kuragwana ufise abantu atamuntu numwe nico gituma ibihugu byinshi bidakunda gukoresha abacancuro canke aba mercenaire mu mercenaire arondera amafaranga yiwe ni yakwira yubise avuga ati mbe basha ko ngeze ku miliyoni 200 z'amadolari aha no kwitarira abo yasinobaho neza ejo abayigiriye kubera iki aho hantu ariko aragwanira nta ico gihugu nta sici wiwe nta gaciro yumva ko kuguma gifira Kongo rero ejo canke ejo ni yabisigaranye abasirikare bazima bumva impamvu batahura basobanukirwa neza impamvu Tshisekedi ariko aragwana Nico gituma ndakubwira ati M23 ntishobora gusinda haje ego ntibishoboka ibyo byovyo banavyibagire kandi nabo barabizi banavyibagire nico gituma bagize imisi mu itamutwe ntibishoboka kabisa ngenda kwaza akabazo ka nyuma bwana Jidoke mbega M23 yoyo igatsindwa izoca ijahe M23 itsinzwe bazotaha iwabo bazobaki no ari kibazo itsinzwe bazotaha none wewe nk'ubu unye wewe iwabo ni dufate yuko igihugu urabona igihugu iyo bigiye en conflit n'ikindi gihugu bakavuga ati turugaye ambassade ambassadeur muri ico gihugu acaja ambassadeur yagiye muri ico gihugu bugaye ambassade acaja tuje mu gihugu ciwe atahi wabo ataha mu gihugu ciwe wewe nawe ati iwabo ni he iwabo harazwi irega so bwa mbere batsinzwe M23 abantu bagomba kuyifata nkaho ivutse 2023 isubira gutera urugamba bakibagira yuko za 2012 hose urugamba rwari rushushe 13 urugamba rwari rushushe rwa M23 batsinzwe batashe Rwanda ubundi muce utaha mu Bugande sivyo kuvuga batsinzwe y'ikiraka bahawe case iyo amadiri bariko barakora yase bataha muhira u Rwanda rwa Nyakuntunga ivyo bihugu bya Nyakuntunga byarabakiriye birabakira birabafata neza birabaha uburyamo birahuraro n'uburamuko baratekana hanyuma barisuganya baragaruka ku kazi sivyo baragaruka ku kazi akazi rero n'ubu unye n'ivyaka nikabananira bazota niko bimeze yatari turarindiriye rero bo hajya rero rushobora gusanga ya bawira ingoma ari babifitiye amagorofa ikigali ucaho kabona baza kwifotoza hajya muntu zengo twaje ku rugamba ibintu by'urugamba monsherami na maje meshi bifotoza baje ku rugamba ariko ku mugoroba akaba yitahira mu igorofa muri etage Kigali yiturije yimereye neza mu rupangu rwiwe sivyo kandi nahaca ku mupaka abanyamakuru ntavyo bavuga ko abanyamakuru bavuga ivyo babwiwe oya ntavyo bavuga abanyamakuru ntavyo bavuga kabisa reka uze kuraba hagize n'abasirikare babiri b'abakongomani bapfa ama media yaho hakujya mu Rwanda ni wa abarosi inkuru uze kumva ngo wazalendo ngo yakubise ngo abasirikare ba M23 nicwe akamizwe n'ingoma mu Burundi bakita akamizwe n'ingoma nicwe nibavuga
baba bahoze kandi rero kubera bo bafise ibinyamakuru vyinshi iyo bahoze batavuze umengo nta cabaye umengo nta cabaye cyane cyane bahoze bitavuzwe umengo nta cabaye ariko abarundi bakera bakunda guca umugani ngo ntirubeshegwa uzobona amasandugu abandi ubone ko mastati live bashirako live abandi ubone ngo majoro kanaka ngo antere mu musi sinzi tubaza mu misi za nimba baribwa n'inyenzi baribwa n'imbeba cahe baribwa n'iki bajya abantu bapfa barapfa kabisa nane benshi oya ntibapfa kuko umukuru wabo yavuze yuko atamusirikare no muri Kongo no mu Rwanda hari intambara hapfa bakinone nabo turamenya yarabihakanye yes bora didoka urakoze cyane reka dusozerere cyane bro katugushimire cyane ushime n'abadukurikirana buri munsi tubibuza gukora subscribe like share na comment niro tubifuriza mugira umunsi mwiza turabakunda bye bye